Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19:25 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Buhinde buravuga ko abasirikare bagira kuri 275 bo muri Myanmar binjiye mu gihugu nyuma yo guhunga igitero cy'inyeshyamba hafi y'umupaka. Turanumva kandi ubusesenguzi busanga kuzibura inzira zimwe amazi anyuramo no kubaka urukuta ku nkombe y'uruzi Rusizi aryo byaba igisubizo ku kibazo cy'amazi ya runo ruzi akunze gutera imyuzure mu Gatumba mu Burundi. Aho mu Burundi kandi twanaganiriye n'umusore w'imyaka 20 wo mu ntara ya Rumonge wubatse mu buryo budahenze urugomero rutanga umuyaga nkuba cyangwa se amashanyarazi muri gahunda yo kuyageza ku banyagihugu batayafite. Ubwo rugomero rwanze rutanga umuriro ungana na kilowate 15. Mfise abantu imihana 17 n'indi mihana iri kwirasaba ko no ironse umuriro, ariko bamaze kuba mpereza ububaca ni imihana 17. Turanumva naho bigeze mu mikino ya nyuma y'irushanwa ry'igikombe cya Afrika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru ribera muri Cote d'Ivoire. Tubafitiye ikiganiro baza muganga muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatanu turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya Florentine Kwizera amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Abashigikiye abagwanyi b'Abahouthi baharurwa mu bihumbi basubiye guhurira mu muji wa Sana muri Yemen mu myerekano ikomeye. Iyo myerekano ikurikiye ibitero vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birindiro by'abagwanyi b'Abahouthi byagabwe mu ntumbero yo guhosha ibitero by'abo bagwanyi nyene bashigikiwe na Iran ku mato atwara ibidandazwa mu kiyaga gitukura. Ku munsi wa gatatu ubutegetsi bwa Washington bwatangaje yuko bugiye gusubiza Hamas ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba mu isi. Imyerekano nka bene iyo ihuza abantu benshi cyane isigaye yabaye akamenyero kuva intambara hagati ya Israel na Hamas itanguye mu kwezi kw'icumi ku mwaka uheze, ariko ibyo bitero vyo mu kirere navyo byatumye iyunyuka gusumba. Abagwanyi b'Abahouthi bakomeje kuvuga yuko bagaba ibyo bitero ku mato atwara ibidandazwa mu ntumbero yo gushigikira abanyapalestina. Abategetsi ba Korea y'Epfo bashengeje umukuru w'igipolisi muri Seoul inyuma y'urupfu rw'abantu 159 baguye mu mugundano wabaye ku munsi mukuru bita Halloween mu mwaka wa 2022. Kim Kwang-ho akaba abaye umutegetsi wa mbere wo kuri urwo rwego arezwe ivyaha bijanye n'ako kaga. Inkuru ya Mike Bristol mwishikizwa na Prime Ndikumagenge. Kim yari mu karuhuko yibereye muhira umunsi iryo bararigwa, ariko yagirijwe gufata ibintu minenerwe kwatumye abantu bapfa mu kuba atari yarungitse abapolisi bakwiye gukora muri iryo joro. Hari abapolisi nka 100 ingahe gusa bari bajejwe gucungera abantu baharurwa mu bihumbi n'ibihumbi bagwiriyemwo abakiri bato bari bakoraniye mu tuyira twaga twa Itaewon, igice cyo guteramiramwo no kwinezerezamwo muri Seoul. Bamwe mu nshuti z'abahaguye bashimye kuba yagirijwe ico caha, ariko bavuga ko vyari kuba vyakozwe kuva kera. Abategetsi b'abanyapolitike benshi bo mu bihugu bigize umuhari utagiraho wegamiye hagati y'impande z'ibihugu vyo mu burengero bw'isi n'ivyo mu buseruko canke Mouvement de non-alignés bariyamiriza ibitero by'igisirikare ca Israel muri Gaza bagasaba yuko intambara zohagarara. Mu nama iri kibera muri Uganda ihuza abategetsi b'uwo muhari w'ibihugu bigera ku 120, icegera c'umukuru w'igihugu ca Cuba Salvador Valdez Mesa yasavye ibihugu byo mu burengero bw'isi gusobanura impamvu abagore n'abana bariko baricwa mu karere ka Gaza. Israel ivuga yuko irivuna igahakana ikirego ca genocide igihugu ca Afrika y'Epfo cayireze muri sentare yishira hamwe mpuzamakungu.
perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yabwiye abari muri iyo nama yuko hari hakenewe intwaro nziza itunganiriza ibihugu byose atawanja wangura ku rwego rw'isi. Yavuze yuko ikibazo ca Gaza caje cerekana yuko inama nkuru y'umutekano ku isi mu bisanzwe atacikora. Imwumva ni BBC gahuza miryango. Sentare muri Thailand yategetse leta kwerekana umugambi ifise wo kugwanya guhumanya ikirere bitarenze ikiringo c'imisi 90. Inkuru ya Mike Bristow mishikizwa na Nina Iradukunda. Iyo ngingo yashikirijwe mu muji wo mu buraruko bwa Chiang Mai inyuma y'ikirego cyatanzwe n'abantu bagera ku 1700 harimo abasanzwe bahaba, abaharanira uburenganzira bw'abandi n'abashakashatsi. Iyi sentare ivuga ko amaleta yabanjirije ihari atakoze ibikwiye mu kugwanya iyo myuka ihumanya ikirere. Thailand iri kwirinjira mu bihe by'ikirere kibi, uruhande rumwe bikaba biterwa n'abarimyi baturira imicafu ituruka mu mirima. Mu mwaka uheze ikirere cari cahumanye ku buryo byatumye abantu batari munsi ya miliyoni 2 barinda kuja kwa muganga. Ingingo yo gukinga imyuka yonona ikirere isanzwe iri kwirigwa mu nama nshingamateka ya Thailand. Ibimodokari vy'intambara vya Israel vyongeye kugaba igitero mu muji wa Khan Yunis uri mu manuko bwa Gaza inyuma y'igitero gikomeye co mu kirere ndetse n'intambara yo ku butaka. Uyu munsi ukabugize 8 hatagira uburyo bw'itumatumanako, hakaba hari umwitwarariko yuko umutekano w'abanyagihugu baharugwa mu bihumbi amajana bariyo ushobora guhungabana, abenshi bakaba arabahahungiye bava mu bice by'uburaruko. Abenshi baturutse mu kigo c'ibitaro vya Nasser biri mu bisigaye bigikora bike cyane mu karere ka Gaza. Ingabo za Israel zagiriza abagwanyi ba Hamas gukoresha ibyo bitaro nk'icicaro cabo, ariko abaganga barabihakana. Ndangirize muri Uganda aho urubanza rwahoze ari intwazangabo mu muhari witwaje ibigwanisho ukomoka muri Uganda Road Resistance Army gwasubiye gusasa muri sentare iri mu muji wa Gurumuraruko. Thomas Koyelo yabonetse ishusho akanya gatoya ku buryo bwa video conference ari mu ibohero mu muji wa Kampala. Arigwa ibyaha biharugwa mu mirongo birimo kwica, gufata abantu ku nguvu no gushira abana mu ntambara. Abamuburanira bavuga yuko nawe nyene yafashe akajanwa mu ntambara kiri mutoya. Bwana Koyelo yafashwe n'igisirikare ca Uganda muri Republika ya Demokrasi ya Kongo harashize imyaka 15. Urubanza rwari rwagumye rwigizwa ku yandi masango. Umukuru wa Road Resistance Army Joseph Kony wewe aracarondegwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha, ariko n'ubu nta yambu yiwe. Jack urakoze Florentine Kwizera kuri iyo ncamake y'amakuru. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere ku mugabane wa Aziya. Abashinzwe umutekano mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'Ubuhinde baravuga ko abasirikare bagera kuri 275 bo muri Myanmar bambutse umupaka bakinjira muri leta ya Mizoram nyuma yo guhunga igitero cy'inyeshyamba hafi y'umupaka. Mu byumweru bishize abarwanya mu ngabo za Arakan bakajije umurego mu bitero byibasiye ingabo za leta ya Myanmar. Ni inkuru ya Anbarasane Tirajane mugezwaho na Robert Patrick Misigaro. Umwe mu bajejwe intwaro mu Buhinde yavuze ko basavye ubushikiranganje bujeje kwivuna abansi uruhusha rwo gusubiza abo basirikare muri Myanmar. Niwo mugwi munini w'abasirikare umaze guhungira mu Buhinde gushika ubu. Mu ntango zino ndwi igisirikare ca Arakan cavuze ko cafashe umuji mukuru wa Paletwa hamwe n'ibindi bigo vya gisirikare bitandatu biri ku rubibe. Biravugwa ko indege zibiri z'igisirikare ca Myanmar zashitse mu ntara ya Mizoram mu Buhinde kugira zitahukana abo basirikare. Igisirikare c'Ubuhinde mu ndwi iheze cavuze ko abasirikare barenga 400 ba Myanmar bamaze kuja bukuru bibe mu mezi abiri aheze, ngo kandi abo bose barasubijwe iwabo. Ibihumbi n'ibihumbi vy'abasivile bo mu bwoko bw'abachin bo muri Myanmar nabo barahungiye mu Buhinde kubera ukwiyongera kw'imigwano mu myaka mike yiheze. Tukomereze mu Burundi mu gihe imihingo itari mike y'u Burundi hanzwe n'ubukene bw'umuyaga nkuba cyangwa se amashanyarazi mu Kinyarwanda. Hari umusore w'imyaka 20 muri komine Burambi mu ntara ya Rumonge yubatse urugomero rw'umuyaga nkuba hakoresheje uburyo bubayabaye.
Emile Irakoze amaze kuronsa umuyaga nkuba imihana yababa 20 mu karere avukamo. Ni inkuru twateguriwe n'abadufasha kwegeranya amakuru yo mu Burundi mushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Televiziyo mu nzu isanzwe yo mu Rutoki si henshi wo kwitega kuyisanga, ariko Adronisi ayiraba ukuri kwami. Naze wino cuma ciwanze mwabonye ngaha amunzu murabone ko ari iteka kugira ngo gitanga umusaruro yifuza kibone ntibondagira izindi ngorane. Uburundi bazakora amahoro na mwabibonye. Ku metero 100 uva kwa Adronis ubona izindi nzu zitatu zimanitseko antene za Canal Plus ibaha guhitamwo televiziyo bifuza kuraba ku rutonde baba bararihiye. Impande yazo hari inyubakwa berekaniramwo imipira. Trezor nimubona nomwe mu bakunda kuza kuyiharabira. Ariho ekipe zikunze dukunda kuba turiko turaraba mu gihe bariko barerekana igihe c'amashampiyona canke c'amaligue atandukanye. Aha turakunda ekipe ya Barcelona na cyane cyane ariyo nsanzwe nkunda, hakabaho na ekipe ya Real Madrid. Iyo moteri iri kwirahinda niyirungika uwo muyaga nkuba bakoresha mu kwatsa izo televiziyo. Iri ku rugomero rw'umuyaga nkuba rwubatswe na Emile Irakoze. Ni mu kabande kari munsi y'umusozi uhanamye cyane wa Vyirerwa muri zone Rusabagi ku birometero 80 mu manuko bw'isagara ca Bujumbura. Iyo moteri iri mu kazu k'imetero 2 kuri 2.5. Kubatswe n'amatafari ahiye, kakaba gasakajwe amabati mu ishamba ry'ibigazi. Ukinjiyemwo ubona umuringoti munini uturuka hanze uciye mu mfuruka y'iburyo ku ruhande rwo hejuru ugashikira muri ya moteri. Urugomero rwubatse ku kagezi gatoya cyane kitwa Nyamihire. Kugira amazi yako ashobore gutanga ingufu zikwiye, yaragomeye n'isima acenjizamwo imiringoti ijana amazi ikayegeraniriza mu itangi. Amaze kurwira baca bayagomorora agashungurukira ahari ya moteri. Emile Irakoze mu isarubeti ya kaki avuye gusuzuma ivyuma, arasigura ibyo amaze gushikako. Ubwo rugomero rwanze rutwanga umuriro ungana na kilowate 15. Mfise abantu imihana 17 n'indi mihana iri kwirasaba ko noyironsa umuriro, ariko aho maze kuba mpereza ububaca ni imihana 17. Icuma twaguze mu isoko gusa ni alternateur, ibisigaye navyo nivyo twikoreye. Tribune nizo nikoreye, gusudira ndabizi, na transformateur niyo nikoreye, kubobina transformateur ndabizi ndavyisoborera. Umwe mu baronse uwo muyaga nkuba ni Adronis Mukeshimana, twasanze ariko aratsa imbonesha kure aherutse kugura. Kwifasishije rero uwo mufundi asanzwe ari umuntu nyene w'umuhinga kugira ngo tworoherwe, abagomba kwimwesa, abagomba kuvuza radio, abanyesi kugira ngo bigahabona. N'abaronkejwe uwo muyaga nkuba bahimbawe. Emile Irakoze we aracafise ivyo yifuza gufashwa kugira urugomero rwiwe rutera imbere kurusha. Amatiyo dukoresha ni matoyi cyane, ni tiyo za 60, ni tidasobora gukora ingufu ba wipfuza, nta ngufu zifise. N'insinga dufise rero ni 2,0 mm, ariko izo nsinga zigenda umwanya muremure, ikirere ni kirekire, umuriro atakarira mu nzira. Kugira ngo ze ntangure kwakiriza umuhana wa mbere twatanguye turi ku kilometero n'imetero 400. Mu Burundi ibiharuro bitangwa na leta vyerekana yuko ku bantu 112 bonyene ari bo baronka umuyaga nkuba. Benshi muri abo nabo mu bisagara. Mu misozi hoho ntibarenga 4 kwijana. Tuje ku kibazo n'inyishu y'amazi y'uruzi Rusizi yatera mu Gatumba mu burengero bwa Bujumbura mu Burundi. Umushakashatsi hakaba n'umwigisha muri kaminuza avuga ko aherutse kumenya imvo nyamukuru ituma uruzi Rusizi rusesera mu Gatumba iyo rwuzuye. Bernard Sindayihebura avuga ko hari inzira yazibye kare yahora hicamwo amazi ya Rusizi iyo habaye umurengera. Abona ko kuzibura iyo nzira hamwe no kubaka urukuta ku nkombe ya Rusizi ari byo byoba inyishu irama. Uwo muhinga mu byo gutunganya ibisagara yavuganye na mugenzi wanje mu biro bya BBC in Nairobi, Prime Ndikumagenge. Umaze kumva abanza kumubwira ko ikibazo atari uko Gatumba ari ikiyaya. Si kubera na gatoya ari kiyaya mugano uko bifise imvo nyamukuri kandi kumbure benshi batazi. Burya ntuze kuduga ntuze gwa Rusizi ne gwa gwatanguye aho sikleri y'ikiriba yoba yarugaye
hari mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana cenda mirongo icenda na gatanu n'igihumbi kimwe n'amajana cenda mirongo icenda na gatandatu. Isikirere yahinguriro ry'isukari ry'Ikiriba. Ego ingenda babandanize ko ndabibabwire ko ivyo byose nabikuye mu byo natohoje. Aho rero urumva hajya Ikiriba yari yatanguye mu gihumbi kimwe n'amajana cenda mirongo itanu na gatandatu. Aho muri ico gihe rero niho baciye baca uruzi bita Rusizi rutoya mu Gifaransa la Petite Rusizi. Ubwo ruzi rero Petite Rusizi niyo amazi menshi avuye muri Rusizi yacacamwo. Inge gato ngira ngo ndabe ko navyumvise neza. Niho amazi arenze kuri Rusizi rukuru yacaca. Ego niho yacaca mu Gifaransa bayita trompe-l'œil kubera kuko secret y'Ikiriba niyo yaguma igira mu Gifaransa ikintu bita kirage no kuvuga kuza barakuraho imicafu yariho. Ubu rero haramaze kugagwa n'ivyatsi n'ibindi, amazi yose yaca muri Petite Rusizi rero asigaye yaca muri Grande Rusizi. Iyo niyo mvo nyamukuri noba natohoje nayemenye ejo bundi ukurumva n'ukuri kandi cyane cyane nagemenye vuba kuko iyaba nayemenye kera naje nayo kuba nayivuze. Bivuga yuko rero n'inyishu kugira ngo iboneke ari uko bosubira gusatura aho hantu bakahabonesha cyane. Urumva hari inyishu zibiri. Iya mbere nuko urwo Rusizi rutoya cyane cyane bohazibura hanyuma amazi agasubira kugenda neza. Hanyuma icya kabiri nifuza yuko bokubaka icyo bita mu Gifaransa digue nk'akarorero ku ruzi Mutimburuzi ngahe Bujumbura, naho nyene urwo ruhome bagubatse mu gihe c'abakoroni gushika n'ubu urumva nta kibazo kuriye kugira ngo ndigishobore amazi abaye menshi cyane ntavogerere airport y'Ubujumbura n'imirima bari bararimye. Ivyo byose urumva turabiye ku byakozwe kera. Nibaza yuko byoshobora kudufasha. Digue rero ni nk'abige abanyagihugu bari batangiye kugerageza baza barafata imifuko y'imisenyi. Burya sindakubesha abanyagihugu baragerageje Burundi kandi abakengurukira, mugabo ivyo ntibizoshobora gufasha na gatoya kuko burya kugira ngo ugire iyo digue nyene nuko bwa mbere abahinga bagira ivyigwa bijanye kugene amazi abavuye mu bintu mu Gifaransa bita baseversa ku mitumba ihanamiye urwo ruzi bamenye kugena ngana, hanyuma rero bakaraba ati mbega mu myaka amazi yoba yabaye menshi yoba anganiki ko abavyize nyine barazi kubiharura, hanyuma bagaca bamenya uruhome bashobora kubaka, hanyuma abanyagihugu ntibashobora guteka. Nta muntu agira ibintu atarinze kugira ivyigwa ntibishoboka. None mwebwe mubyihweje mu byo musanzwe mukora ntaho murabona ivyo vyigwa byo byarigeze bikorwa? Oya nta vyigwa birakorwa na gatoya, gushika ibijanye n'ibi vya Rusizi nta vyakozwe. None ko ivyo bintu vy'imyuzure mu Gatumba tubibonye muri no myaka ya vuba ngira nk'itatu canke ine, hari n'umutamakaza haba yambwiye ko hamaze imyaka irenga 50 mu buzima bwiwe atari bwabone bategwa n'amazi nk'uko biri ubu. N'ukubera iki ikintu bita baseversa no kuvuga ahantu hanamiye hose muri urwo ruzi haguye imvura nyinshi cyane, ari naco gituma ayo mazi rero cyane cyane yahora acaca muri iyo Rusizi ntoya cyane cyane yaciye aca yose muri iyo Rusizi niniya cyane. Ikintu nyamukuru nico ni imvura nyinshi. Bernard Sindayihebura uwo muhingo avuga ku bijyanye n'ikiyaya cya Rusizi cyangwa ndetse n'uruzi rwa Rusizi. BBC gahuza miryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, tugeze ku isaha ya 12:47 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Hano i Londres ni 12:47. Uno ni umwanya w'ikiganiro baza muganga mwateguriwe kandi mugezweho na Yvette Kabatesi. Mwiriweho neza. Bipolar disorder ni imwe mu ndwara zo mu mutwe irangwa n'ibyiciro bibiri mu buzima, harimo kwishima cyane cyangwa kubabara cyane mu bihe bitandukanye. Ubushize muganga yasobanuye kwiterwa n'ibintu byinshi birimo amateka y'umuntu, ibiyobyabwenge n'ibindi. Mu gice cya kabiri Anatari Umugwaneza avuga ko bipolar disorder ari indwara itoroshe kumenya. Mu by'ukuri n'abaganga birabagora kubasha gusobanukirwa uyu muntu. Impamvu bigoye ni iyihe? Nuko nakubwiye ko hari pole ebyiri, hari pole ya depression, hari na pole ya mani. Umuntu ashobora kuza kwa muganga ari muri depression, noneho ngewe muganga nkaba namubona ko uyu muntu ari deprime, nkavura depression ntazi ko iyi depression yifatanyije na ya mani yenda yaravuye muri mani, muri bya byishimo byinshi, yari muri wa munezero mwinshi, muri kwa kuzamuka hejuru mu marangamutima, noneho yaza ntube wabimenya. Ariko kugira ngo ubashe kumuvura
kuvura neza nuko umenya ngo uyu muntu ni depression gusa cyangwa yagize na bya bindi by'ibyishimo bidasanzwe, kuko kugira ngo ubundi babare ko ufite bipolar bisaba nibuze kuba waragize crise imwe, episode imwe ya mani, yenda na episode imwe ya depression. Ibi bintu bikakwereka ko uyu muntu ashobora kuba yabigira. Hari rero byivumba gatanya, kimwe kikazamuka ikindi kikamanuka, ukagira nyinshi nko mu mwaka umwe ugasanga ugize umurwayi ugize nka crise nk'umunani mu mwaka umwe. Rero iyo wabashije kuvumbura indwara neza niho uyivura. Noneho rero icyo gihe iyo umaze kumenya icyo ari cyo, aravurwa uwo muntu? Yego, ni ukuvuga ngo aravurwa, ariko ikintu cya mbere ni indwara bisaba kugenza umuntu yitonze. Abantu bashobora kuba barwaye bipolar disorder ari batatu, ariko imiti izabavura atari imwe. Ushobora kugerageza imiti nk'amezi angahe utarabona umuti uhwanye neza n'icyo uburwayi bw'umurwayi wawe bukeneye. Iyo rero ugize amahirwe nyuma y'igerageza rirerire ukagwa ku muti ushobora kumuvura neza, aho ngaho kabisa uwo muti awugumaho. Iyo abaye umurwayi mwiza ukomeza umufasha, ukamwereka ko agomba kuwunywa ubuzima bwose. Iki kintu ni nkivuga abantu benshi bariheba bakavuga ko ubuzima bwose, ariko kugira ngo umuntu abashe kubyumva nuko niba ubonye ikintu ushobora kunywa ukabasha gukora akazi utari kugakora, ukabasha kubaho ukarera abana bawe ugakomeza ubuzima, ukagira umuryango wawe ugakomeza, nta mpamvu. Iyo umuntu yumvishe ko agomba kubinywa ubuzima bwose rero no guherekezwa na muganga, uyu muti yawuriho amera neza, ariko iyo awuhagaritse arongera akarishita agasubira hasi, kandi iyo usubiye hasi ni uguhera kuri zero, biragorana cyane. Ariko yari kuri iyo miti bimera neza. Ni ukuvuga ngo tugira uburyo bubiri bwo kuvura aba bantu. Bw'ibanze ni imiti irimo amoko atatu. Hari ibyo twita mood stabilizer, kugira ngo ya marangamutima yaracangacanze azamuka amanuka ahame hamwe, utekereze nk'abandi bantu, ibitekerezo bye kujagarara, ubashe gukora akazi kawe neza. Hari niyo twita antipsychotic. Ubundi psychose ni indwara ushobora kurwara ntubashe gutandukanya realite n'ibyo urimo rwose wowe. Ubwo rero kubera kwikomplika k'uburwayi bishobora no kukuzanira psychose, niyo mpamvu nayo hari igihe birangira bayikoresheje. Iyindi ya gatatu ni antidepresseur, igabanya agahinda gakabije, iyo biri ngombwa nayo barayikoresha. Ariko si iyo miti gusa, dukoresha n'ibiganiro kugira ngo uyu muntu tumwerekeje kumva iyo ndwara arwaye y'igihe kirekire azabana nayo ubuzima bwose, dore ko kugeza ubu nta bushakashatsi burerekana ko iyi ndwara ikira, ni indwara yo kubana nayo mu buzima bwose. Rero ni ibyo bintu bibiri dukoresha, kandi ni ukuri ubuzima burakomeza iyo abashije kubikurikiza. Iyo umuntu ashobora kwibaza ati se za crise cyangwa se bwa burwayi bukabije bukunda kuza mu gihe kingana gute? Navuga ngo mu nyuma y'igihe kingana gute? Ubundi kugira ngo umenye ko uyu muntu ashobora kuba yafite iki kibazo ku bijyanye na mani cyangwa bya byishimo bidasanzwe n'ibindi, ni uko uyu muntu agomba kuba amaze iminsi nibuze 7 ameze gutya ari mu byishimo bidasanzwe n'ibindi byose. Cyangwa ku bijyanye n'agahinda gakabije, nuko agomba kuba amaze igihe kigeze ku byumweru 2 ari mu gahinda gakabije gutyo. Aho niho umuntu afata indwara. Noneho rero ngo bigaruka mu gihe kingana gute? Naba nkubeshye, bishobora no kugaruka utaramara n'amezi 2. Ni ukuvuga ngo bigenda bihinduranya ibihe. Ariko iyo uri ku miti neza mu by'ukuri, nta n'ibindi bibazo bidasanzwe byo mu buzima busanzwe byakwangije, ubuzima bugenda neza. Dusoza, hari igihe umuntu ubona afite imyitwarire idasanzwe, wenda ntumenye nimba anafite icyo kibazo. Nizihe nama mwagira abantu muri rusange? Inama rero twagira abantu mbere na mbere ni ukujya bakurikirana amakuru, bakamenya ngo uburwayi bwo mu mutwe bubaho. Hanyuma yo kumva iki kiganiro, utekereje ushobora gusanga uzi nk'abantu benshi cyane bashobora kuba bafite mwene ibi bibazo. Mu by'ukuri abantu rero bagomba kumva ko uburwayi bwo mu mutwe ni indwara nk'izindi zose. Umenya umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, ntago umubwira ngo jya kwa muganga, ugerageza kumuba hafi no kumuherekeza, kuko we ntaba niyumva ko arwaye inshuro nyinshi. Kumuherekeza kugira ngo abone ubuvuzi, abashe kuvurwa, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, n'abarwayi nabo n'uwagize ubwo burwayi akumva ko nta nka yacitse amabere. Kuvuga ngo umuntu arwaye mu mutwe, ngo afite ikibazo cyo mu mutwe, ibintu byo gutanga akato nicyo cya mbere nabwira abantu ngo birinde. Uribuka neza virusi itera sida igitangira mu gihugu cyacu, abantu bahabwaga akato bagapfa umunsi ku wundi. Ariko iyo umuntu amaze kwakira ibintu, ubuzima buragenda neza, kuko indwara yo mu mutwe ni indwara nk'izindi zose. Anatari Umugwaneza watubwiraga ku ndwara yo mu mutwe bita bipolar disorder. Ni naha rero dusoreje. Abifuza kubaza mushobora kohereza ibibazo i Kigali ni Gwasanuka amabaruwa 2790. Email nayo ni bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Arakoze Yvette Kabatesi na muganga baganiraga mu cyo kiganiro cya Bazamuganga. Nababwira ko mu mvano y'ejo kuwa gatandatu Ferrin
Gakwaya hazaganira n'abakinnyi bahoze bakina imikino ngororangingo mu Rwanda. Ejo akazaba rero ari igice cya mbere. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke kompyuta mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Mu makuru y'imikino twerekeze muri Cote d'Ivoire harimo kubera imikino yo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru. Umukino urangiye mu kanya n'uwahuzaga ikipe ya Cap Vert na Mozambique. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana ukurikirana iyo mikino hari mu Rwanda. Yves, reka duhere ku mukino ugiye gutangira mu kanya, ni hagati ya Senegal na Cameroon. Ni numwe mu mikino ikurikiranwa n'abantu benshi. Kuki hari umukino washyuhije benshi? Jacques Mukanya, umuriro uraka kuri stade Charles Konan Bani ni mu mujyi wa Yamoussoukro. Impamvu uyu mukino hagati ya Senegal na Cameroon ari wo uri kuvugwa cyane washyuhije abantu benshi nuko ayari amakipe akomeye muri Afrika. Senegal niyo ifite igikombe giheruka yatwariye ku butaka bwa Cameroon. Cameroon ubwayo n'ubushongore n'ubukaka ni bikombe bya Afrika bitanu yibitseho. Umukino wa mbere warayinaniye ikina na Guinea Conakry. Ubu rero abantu baribaza bati ese Cameroon iremera gutsindwa? Kuko gutsindwa birahita bisobanura ko kwivana mu mikino yo mu matsinda bitazayorohera. Ikindi kandi wamenya nuko Cameroon yakoze impinduka 5 mu bakinnyi bayo bari bakinnye umukino wa mbere ubwo yanganyaga na Guinea Conakry igitego kimwe kuri kimwe. Ikaba rero yahinduyemo abakinnyi 5 muri 11 bari batangiye uwo mukino. Reka ariko twumva abakunzi b'umupira w'amaguru hano mu mujyi wa Kigali nabo uburyo biteze uyu mukino. Bavuga ko Senegal ariyo ishobora kuza imbere ifite igikombe giheruka kandi n'ikindi urebye ku mukino wa mbere bawitwayemo batsinze ibitego 3. Ikindi urebye umukinnyi ku mukinnyi wavuga ko Senegal ariyo iri hejuru. Ni umukino ukomeye cyane ariko ku ruhande rwanjye ndabona ikipe ya Senegal niyo mahirwe kuba yakomeza mu kindi cyiciro igatsinda umukino kuri uyu mugoroba. Yves, tugaruka inyuma ku mukino urangiye hagati ya Cap Vert na Mozambique. Tubwira ko umukino wagenze ariko n'umukino ukomeye ugereranyije nuko mu itsinda ayo makipe arimo iryo tsinda rihagaze. Nkuko byari byitezwe Cap Vert inyagiye Mozambique ibitego 3 ku mwuka. Bebe, Ryan Mendes na Kevin Pina nibo batsindiye Cap Vert yarushije cyane Mozambique ku buryo bugaragara. Ibi bivuze kandi ko Cap Vert ariyo ihise ibaye ya mbere mu kubona itike yo kuzakina kimwe cy'umunani, ikaba iyoboye iryo tsinda ifite amanota 6, ikurikiwe na Misiri ifite amanota 2, Ghana ifite inota 1 hamwe na Mozambique. No kuvuga ngo ayo makipe nta nimwe ishobora kuyifata uko byagenda kose. Hanyuma hari undi mukino uteganijwe muri ijoro saa 4 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi hagati ya Guinea Conakry na Gambia. Ninde uhabwa amahirwe? No mukino nawo mu itsinda rya gatatu kimwe n'uwa Cameroon na Senegal. Amahirwe hano arahabwa cyane ikipe ya Guinea Conakry kuko umukino yerekanye ubwo yakinaga na Cameroon banganye kimwe kuri kimwe yerekanye ko ifite icyo yakora muri iki gikombe cya Afrika. Ni mu gihe Gambia yo yatsinzwe na Senegal umukino wa mbere ibitego 3 byose ku busa. Gusa Gambia nayo irabizi ko gutsindwa umukino wa kabiri bisobanuye ko ihita isezererwa. Hanyuma ejo kwa gatandatu hateganijwe iyihe mikino?
ku munsi w'ejo hateganyijwe imikino 3 harimo imikino 2 yo mu itsinda rya kane. Algeria izamanuka mu kibuga ikina na Burkina Faso, ni umukino uzaba ukomeye cyane, naho Mauritania ikazakina na Angola. Undi mukino ku munsi w'ejo uzaba ari wo mu itsinda rya 5 nawo urakomeye cyane. Tunisia yatsinzwe umukino wa mbere izamanuka mu kibuga gukina na Mali. urakoze cyane Yves Bucyana. Ni nawe rero ushoje amakuru yacu yo kuri uyu wa gatanu. n'amakuru yarahagarariwe na Marc Niyonkuru afatanije na Prudent Sengiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. Muramukeho. Thank you.